Kaze muri studio ya televiziyo ya Republika y'u Burundi uno munsi muri kumwe n'umunyamakuru Kanyoni Mbarushimana tukaba tugiye kubashikiriza amakuru yari karabera mu gisagara ca Makobero. Mu gihe abantu baramaze imisi batimitwe mu bijanye n'ibihungabanya umutekano mu gisagara cacu ca Makobero, inzu y'umuntu yarazimiye. Ku muntu azoshobora kurondera inzu akayibona azohabwa agashimwe gashimishije k'imiliyoni 20. Umunyamakuru wacu Nzopfa Barushe akaba ari yari Nzopfa Barushe uratwumva? Ego Kanyoni ndakumva. Aha rero nkaba ndi kumwe n'umutama mwene kubura inzu, reka tumubaze ukungene byagenze. Mbega mutama witwa nde? Jewe nitwa Ntacombuze Yakobo. Ntacombuze Yakobo, dusigure neza mbega byagenze gute kugira ngo ubyuke usanga inzu yawe atayihari? Dusigure byagenze gute? Asha hare joga ejo nukuri nari mvuye kwa mustanteri. Mvuye kwa mustanteri twako tuvugana n'ibintu bikubera abangaha mu ntara yacu ko ari ibintu bibi cyane. Namwe urabibona nukuri. Ngeze muhira nari ndushe cyane nukuri, nari ndushe cyane, umutwe ukurandya genda mu cyumba kwiryamira. Ndishe mu gitondo naho sanga inzu yagiye. Wabyutse usanga inzu yagiye? Inzu yari yagiye nukuri. Urazi icyo nasanze muhira ahubwo nasanze gusa uburiri aribwo burya buriri najyamye ko aribwo gusa buriho. Wasanze igitanda arico gisigaye cyonyine? Ego igitanda nimba ariko muvyita no kuri. Ego Kanyoni muravyumvise kuko abisiguye neza ati yagiye kubonana na mustanteri, agarutse ashikaryama yarushe, abyuka asanga inzu yagiye. Mbega mutama mbega wavuze witwa Ntacombuze? Ntacombuze ngo twereka aho ico gitanda cawe canke aho iyo nzu yawe yari isigaye iri? Ego n'umunkurikire ndaberekeye matera hiri. Namwe murabona ngaha ngiye matera naho aho ndari njyamye. Abana umugore wanje sinzi iyo yagiye nawe. Mugabo abana biwanje nabo bari hariya naho igitanda cyabo cyari kiri, mugabo naco cyagiye. None abana bo bari he? Abana bavyise n'umunsi mu gitondo bagenda kwirondera inzu yo yagiye. Bagiye kurondera inzu yo yagiye cyane. Nkuko mubibona iki nico gitanda uyu mutama wacu Ntacombuze Yakobo yavyutse yisangako. Nkuko mubibona n'amashuka yasanze bayatwaye atazi uwayatwaye. Hanyuma ngaha iruhande yiwe niho abana biwe baryama: Munezero Happiness, Kamikazi Princess, Maneno Majambo hamwe na Keza Bella. Ku bantu re muzoronka inzu y'umutama muzomumenyeshe muzomukoze. None mutama Ntacombuze Yakobo, ku bantu bariko bararaba televiziyo y'u Burundi muri aka kanya bo basaba iki, bo babwira iki? Asha nukuri ngomba kubasaba mwese ne mwambonera inzu muyinzanire nukuri, kubera iyo nzu nukuri yari inzu nziza cyane. Mbega haragashimwe uzoha kubazoshobora kuronka iyo nzu yawe? Ego nukuri ndafise miliyoni 20 noshobora kuha umuntu wese wose ayironse inzu yanze akayinzanira. Miliyoni 20? Miliyoni 20. None mutama nimba ugomba gutanga miliyoni 20 ku muntu azoronka iyo nzu yawe, kubera iki utofata izo miliyoni 20 ukubakisha inzu shasha iri yakera ukayibagira? Asha nukuri ntivyoroshe mutama. Nakubwiye muri iyo nzu yanje iyo narifise harimo izo mbeba, harimo n'intuze n'inyenzi zose nadise n'amazina zose zingomba izindi nyenzi zishasha canke imbeba zishasha nukuri. Umvise? Urumva rewe wigombera ziriya mbeba za kera n'inyenzi shasha? Kubera zose ziramenyereye, kubera turateka isombe zikarya nazo, tugateka ubugari zikarya. Umvise rero singomba ibintu bishasha nk'uburya bitanga kuzina ibintu ntazi nukuri. Rero mutama ngo inzu yanzu nukuri ubwo navuze nzoha umuntu wose ayironse miliyoni 20. Umvise? Okay, murakoze cyane mutama Ntacombuze Yakobo. Nabo murakoze cyane ahubwo nawe ufashe ndayironke inzu yanje. Okay sawa. Okay, nkuko muvyumvise ku bantu muri ko murakurikirana televiziyo yacu y'u Burundi ati inzu yiwe ku muntu azoyironka azomuha miliyoni 20. Hanyuma Kanyoni namwe mwavyumvise, reka dusubire kuri mwebwe mukaba mwari kumwe n'umumenyesha makuru wanyu Nzopfa Barushe. Murakoze cyane. Kuzoshobora kurondera inzu y'uno mujama akayibona arashobora guhamagara zino namba zikurikira: 257 agakwabu ubusa akaburungu 2 akaburungu. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Kanyoni Mbarushimana.